unyumve ndaguha inkuru mwana ndaguha inkuru na wewe uyiha abandi mwana. Jewe umuronzi n'umuhishuzi mu kiganiro ikirundi c'abarundi umumana canke umusongore Patrice Ntafatiro ndiri iteka ntange ryo guha ikaze nguze twizerane twizanya ikirundi c'abarundi. Wewe untega amatwi uragateba gutanga naje ntebe guturikisha. Iki cigwa ni 35 kikaba iki 14 c'ivyigwa vy'imigenzo. Ni ca kane c'ivyigwa vy'Amayagwa mu ntambuko y'amajambo gishinga ntahe. Ni cigwa c'imigirwa yo gukumugeni mu ntambuko y'urubanza rw'Ugusaba Irembo. Ikivi c'imigenzo, ikivi c'Amayagwa, isemo ya kabiri y'imigenzo mu misi mikuru, isemo ya mbere y'Amayagwa, ijambo rya gishinga ntahe mu misi mikuru, isize ya kane Ugusaba Irembo, iburi rya mbere intangamarara, umuvyuka wa mbere indimburo y'Ugusaba Irembo. Ugusaba gicagagurwa muri integuza, ku inyitangizo y'amazina y'umugwi w'14 w'ibintu nyabibonekeza nk'ugutwi canke ukuguru na nsigarabwenge ukumenyekana canke ukwiyumvira. Sab itsitso ry'irivuga gusaba, agasozo kikenugwa kiri mu rivuga gusaba. Irembo naryo ni izina ricagagurwa integuza, inyitangizo y'amazina y'umugwi wa gatanu, rembe itsitso ry'irivuga kuremba. Irembo n'ahantu hama iremba kuko hegereye umuryango, kuko bakunda kuhakuburira. Agasozo kigikenugwa kiri mu rivuga kuremba. Umuvyuka wa kabiri indonda ntara y'izina Irembo. Naronse ahantu 37 hitirirwa itsitso rembe. Ubwa mbere Burembe ni muri komine Gashoho Imuyinga. Ubwa kabiri Burembera ni muri komine Ryansoro Igitega. Ubwa gatatu Karemba ni muri komine Itaba Igitega. Ubwa kane gushika kuri 16 Kiremba ni muri komine Kibago Imakamba. Ni muri komine Gashikanwa Ingozi. Ni muri komine Gitanga mu Rutana. Ni muri komine Gasogwe Imuyinga. Ni muri komine Kiremba Ingozi. Ni muri komine Kabezi Ibujumbura y'Imihana. Ni muri komine Ibururi. Aho wumva umengo ndahavuza ari hakeyi, mugabo uko biri kose hariho nk'ikomine imwe usanga hariho habiri canke hatatu. Niko vyagenze. Ubw'icumi n'ubw'icumi n'umunani Kirembera ni muri komine Mbuye Imuramvya. Ni muri komine n'intara ya Muramvya. Ubw'icumi n'icenda gushika ku 24 Marembo ni muri komine Busoni mu Kirundo. Ni muri komine Gitobe mu Kirundo. Ni muri komine Gitaramuka Ikarusi. Ni muri komine Gisuru mu Ruyigi. Ni muri komine Matongo mu Kayanza. Ubwo 25 Murembo ni muri komine Ndava Imwaro. Ubwo 26 Nyabiremba ni muri komine n'intara ya Bubanza. Ubwo 27 Nyamirembe ni muri komine Vumbi mu Kirundo. Ubwo 28 Nyaruremba ni mu gisagara ca komine n'intara ya Makamba. 29 gushika 34 Remba ni muri komine Bukinanyana mu Cibitoki. Muri komine Burambi mu Rumonge. Muri komine Sare Ibujumbura y'Imihana. Muri komine Nyabitsinda mu Ruyigi. Hanyuma ubwo 33 34 35 Ruremba ni muri komine Gitobe mu Kirundo. Muri komine n'intara ya Makamba. 36 na 37 Rurembo ni muri komine Butihindi Muyinga. Ni kandi muri komine Ntega mu Kirundo. Iburi rya kabiri ivyaba imbere y'Ugusaba Irembo. Imbere y'uko urubanza rw'Ugusaba Irembo ruba haba habaye ibikurikira. Ubwa mbere na mbere umusore yabageze mu bigero ari gikwerere, umukobwa nawe aba yarakumahaye. Ubwa kabiri umusore yaba yarabonye umwigeme canke umuryango wiwe waba warabonye ahantu hari umwigeme basanzwe bahana bageni. Kera baba batarabonana. Nubu hariho ababana batari bwabonane. Kuryamana hoho waba ari umuziruzigwa. Itegereze neza ya mbere.
imiryango yose ntihana abageni. Igituma nuko haba harabaye nk'ikintu gituma imiryango idasabana abageni. Ivyo nabivuze mu kiganiro c'uruvugano, ndavyusura mu kwimenyekanisha, hanyuma ndanabivuga no mu gukwa. Ubwa gatatu, haba habaye imigirwa y'ukuresha. Ubwa kane, haba harabaye imigirwa y'uruvugano. Ubwa gatanu, haba harabaye imigirwa yo kwimenyekanisha. Ubwa gatandatu rero, haca haba urubanza rw'Ugusaba Irembo. Iburi rya kabiri, abaza mu rubanza rw'Ugusaba Irembo. Umuvyuka wa mbere, abashitsi, abavibukwe, ibusore canke ibugabo hazande. Haza abavyeyi b'umusore, aho nukuvuga se na nyina. Nyina w'umusore yatwara inkoko aha ba mwana. Uwa gatatu n'uwa kane yaza yari se wabo na nyinabo. Uwa gatanu yaza umushinga ntaye w'umuryango. Uwa gatandatu yaza kiranga Imana yatabaye serugo. Uwindwi yaza si uwindwi gusa ahubwo haza abantu bane bikoreye inzoga z'imitumbugwe. Haraza kandi n'abagore batatu batwaye ibiseke. Bose hamwe baba ari nka 13 canke 14. Umuvyuka wa kabiri, abasangwa b'ibugeni, ibukobwa, ibugore haba harinde. Ubwa mbere umukobwa yaba ari hari akaba ariwe azarazana nk'imikenke canke ikindi kugira ngo bamubone. Aba kabiri n'abavyeyi b'umukobwa. Uwa gatatu yari kiranga Imana yatabaye serugo. Hanyuma haca habaye n'umuryango w'abantu bashika nka 16, kuburyo urwo rubanza rwose wasanga rurimo nk'abantu bashika 30-35, mugabo ntibashika nk'abantu 40. Iburi rya gatatu, imigirwa y'urubanza rw'Ugusaba Irembo. Umuvyuka wa mbere kwakirwa. Uwo munsi waba warumvikanywe mu rubanza rw'ikimenyekanisha. Abavyeyi b'umuhungu n'umukobwa niho baba bumvikanye ingene inkwano ingana. Baraheza rero bagatekesha igitoke, bagahabwa isango yo kuza kuri urwo rubanza. Itegereze neza ya kabiri. Kuri no rubanza umusore ntaza kuko ntashobora kwisabira irembo. Umusore asaba umugeni. Irembo risabwa n'abamuruta ari wo muryango. Kandi ko havugwa iby'abantu bakuze gusa, uwo musore ntashobora kuza kuri urwo rubanza. Mugabo kandi ndamaze kumva aho umusore aja mu rubanza rwo gusaba irembo. Ivyo bibaye riba ari kosa rikwiye gukosorwa. Naho yoba ari umusore w'imfuvyi ararondera abaza kumusabira irembo canke uwo mugirwa ugasimbwa. Umuvyuka wa kabiri, inzimano. Umuzi wa mbere, intangamarara. Kubwangingo, uwo musi mukuru niwo wonyene abavyeyi n'abajyango baciriye hagufi baheza bagakebukana, bagasangira, bakayaga atabandi bantu babasakuriza. Izindi manza zose zisigaye haba hariho abantu benshi, haba hari n'agasamazo kenshi n'abagomba. Urundi rubanza rugomba kumera nk'ubwo nuko guca mu marembo, nabwo gwaba ari uko umukobwa amaze nk'imyaka 10 yubatse. Ivyo nzobishikako ninashika kuri urwo rubanza. Barazimanwa rero bakabafungurira, bakongera bakamamara inyota. Hamwe banyoye bisha kanyota kandi bakaba baheze n'inzara. Baraheza rero bagatangura kuganira. Iganirwa ari ryo jambo rikaba ritanguye. Umuvyuka wa gatatu, ijambo. Umuzi wa mbere, ijambo ry'abashitsi ari bo bakwe. Ari nka dawe ndi murigo wa ndemera wa kinyoni ca karyo ka rubaduka rwa mushushwe wa rugina rwa muhara. Aho nubandanya gushaka kuri 14 murabizi. Yoca afata ijambo akavuga ati, tugira amahoro. Mushinga ntaye bahebura wasabanya. Aha twavuye mu rutongati rwa muremera wa giheta umwami n'abagabo. Giheta ca Gitega mu Kirimiro, tuza tugana ururugo rwawe. Iryo jambo rigatungana. Aha mvuye hasi ngo njime ikibanza nkenguruke n'urukanwa. Itegereze neza ya gatatu. Mu mico kama y'u Burundi ntibashima na rimwe indya n'ingene arizo zigorironka zikagorirondera. Igituma nuko ushobora gusanga hari abarundi bahura bagasangira urukanwa ariko kurya ntibarye.
ivyo mvuze vy'indya n'inzoga biri mu bitandukanya abahutu n'abatutsi b'u Burundi. Narabigiriye uburonzi nsanga abatutsi b'u Burundi benshi banywera mu ndansa, baza gufungura banyoye mbere banahaze. Abahutu nabo banywa bariye, niyo ndya zoteba gatoyi bakaba barasoma, imfungurwa ntiziteba. Ivyo mvuze ni ivy'abahutu be n'abatutsi benshi, simvuze bose, si vya zina muhutu, si vya zina mututsi w'u Burundi. Urashaka gusanga hariho ibitandukanye, mugabo ni imboneka rimwe kugendera umuhutu nturye, kandi ni imboneka rimwe kugendera umututsi ntaguha icunwa, mugabo haraho kufungura aho kudafungura. Ndabaranje rya jambo rero. Inkuru y'umwana isubira inyuma. Dawe ndi murigo wa ndemera wa kinyoni ca karyo ka rubaduka rwa mushushwe wa rugina wa muhara. Yobandanya ati, ndakeka kutayobewe kwirisango ryapfunditswe mu rubanza gukwimenyekanisha, aho wamenyeshwa ko umusore wanje nta fatiro yakunze umuhimbare wawe Bucumi. Nigihe twamenyeshwa ko imiryango y'abamana n'abajiji yipfuza kungiga ubumwe n'ubwo rwaruka twavyaye. Nuko mukunzi mukama, ugiye kubirabira hafi ukanabiraba neza, ni muri urwo rukatanyi nyene gukwimenyekanisha twazambwe ibisabisho. Mbere ahanini ni navyo vyadushikanyaha ngo dutange igice c'imfatikizo nk'uko twabisezeranye. Nuko iyo ngingo igatungana. None rero aho birabira ukabona harageze ko dushikana imbona nkubone ivyo bisabisho, uratuyagira. Ntawoba mu rugo runaka ngo ategeke mu rundi. Ni wabona bikwiye bigatungana ko dushitsa ico twayaze, uratubwira. Nuko mukunzi mukama, naye ahandi ho uko naguye mvuga niko mvyutse mvuga. Ryariganirwa ryo gukenguruka icicaro, ikiyago n'urukanywa no gushaka gushitsa ico twayaze, nitugira amahoro. Umuzi wa kabiri, ukurabira. Misi yose igihe cyose umuntu mu rubanza avuga ijambo ryumvwa na bose, nta muntu numwe asubira gusoma inzoga. Haje abantu umuntu ariko aravuga ijambo ukazabona batanguye gusoma inzoga, ajya n'amakosa. Mugabo uvuga ijambo arashaka kurekurira abashaka gusoma bagasoma. Abashaka gusoma rero arashobora kubarekurira akababwira ati humva amatwi. Aba ashatse kubabwira ko bosoma mugabo bakanuma. Atabivuze bose ntibasubira gusoma. Naho iyo ahejeje kuvuga nk'ijambo ryamaze iminota 10 baba bashaka gusoma, baca rero bavuga ngo baramurabira. Aho no kuvuga ko bamurabira mu ntango canke mu rwato. Mu kurabira umuntu baja gusoma bose mu nkono canke mu ntango. Iyo naho bamaze kugabura inzoga baca bunama mu rwato rumwe, umwe akanyweriwe uwundi akanyweriwe. Mu basirimu mu bakiriza kirato bantu ibiyeri, umwe wese anywa mu kirahuri ciwe, bavuze ngo tumurabire, umwe wese aca asoma ku kirahuri ciwe, umwe wese akanwa ku nzoga yiwe. Ivyo ndiko ndavuga byo kunama mu rwato canke mu ntango canke mu nkono, naho baca bavuga ngo yagiye atahunamye, bikavuga ko yagiye adasomye na rimwe muri urwo rugo. Mawe ampamagaye ngo nje kwakira imfungurwa, yambarira ngo ingo wende canke ngwino urabe. Kuraba rero nukwakira, nugusoma canke gufungura. Umuzi wa gatatu, ukwishura ijambo kw'abasangwa. Umushinga ntahe wiyo nakuye umugeni yacava hasi nawe akavuga ati, tugira amahoro, nivuye inyuma ndagukengurukiye, na cane cane ko kengurutse icicaro, ikiyago n'urukanwa. Nanje ku mutima harera kuko ndabonye kuri ntayagabiri ntuyaga amasigara cicaro. N'abantu nkamwe bo kunga ubumwe. Nico gituma wowe urasoma akanyota kagashira. Nkundira tube turayaga dukumburukanye. Ivy'inkwano navyo ico utariye uba wibikiye. Ikibe nuko wosubirana inyuma ingabirano yatugenewe. Kira noneho ntiwashitsa aha uje kujandajanda. Wahashikanwe n'ijambo ryakugenza ariyo ry'ibisabisho ushaka gushikiriza. None rero soma rusose n'umwanzi tumuhe ineza itsindi nabi, nitugira amahoro. Aha rero narahinduye iri jambo, narihinduye kubisanzwe mu kirundi bose bavuga ngo soma rusose n'umwanzi rutunde. Nukuvuga soma rusose n'inzoga y'umwanzi ahubwo ibore
gushika izeko ifira hanyuma ibore ntajya umuntu umwe azoyinywa. Mugabo mawe afashe ijambo mu bantu yarifata gake cyane. Mugabo afashe ijambo yaravuga ati soma rusose n'umwansi tumuhe ineza itsindi nabi. Nahari naciye mpindurira ijambo rya data bukwe bahebura. Umuzi wa kane ukumurabira. Nka kumwe kw'abashitsi bahejeje kuvuga n'umusangwa avuze baramurabira bagasoma mu ntango nyene. Umuzi wa gatanu ugutanga inkwano. Banyoye bagasasagara baratanga inkwano bemeranije. Umushinga ntayo w'abashitsi arava hasi akavuga ijambo risanzwe yuko bagira bikebanure. None ko bashaka bikebanure ari uko bashikirije ico bemeranije hamare bakaje batanga iyo nkwano. Iyo ari abakwa ivyuma baca banyegurura igiseke cyanye igikemanyi birimwo. Ico gikemanyi gitangwa uko ntigipfundururwa. Gica giterekwa iruhande y'intango kiza guterurwa n'umushinga ntahe abashitsi bahawe amagaba no kuvuga bagiye. Umuzi wa gatandatu ikiganiro. Baca rero babandanya banywa inzoga biryohera neza baganira. Babonye bwije canke babonye ko inzoga zigabanutse canke umushinga ntayo w'abasangwa abonye ko hageze aca babwira rero ko bokwikebanurana. Umuzi w'indwi ugusezerana. Bagira bikebanurane rero nyina w'umuhungu araha inkoko yazanye zirimwe akantu ashaka guha ba mwana. Ba mwana we nyene aramuha inkoko irimwe akandi kantu amugabiye. Abagabo nabo baca bahabwa amagaba yabo bagahabwa n'inzoga y'igicuga bataha baranywa. Abagore nabo bagatahana utwo dushimwe. Nohera heza ngira nti hajya ku isi nimagiriranire n'Imana tuyikunda ngo tuje mu ijuru ko nkwigishije nawe mfasha nufyonde aho handitse sabone kuko uzoba wiyandikishije. Nufyonde ku gakengeri ngo umenyeshwe zina munsi nigishije. Nusangiza abandi iki cigwa ntuce ubwenge wenyene. Nushime kuko nigoye nka kwigisha kandi nka kwigisha nkariko ndagusaba impembo naho umwigisha wese yabwiriza guhembwa. Nunsange kwikete muravyo ica abarundi akabehe gemayira kaburungu kome ngo unterere canke uhira amazinda. Yari umuronzi mu kirundi c'abarundi mu mana canke umusongore ntafatiro Patrice ndagusezeye nguhezagira nti urakagira impundu n'impuzu. Urakagira ipfundo ryipfuzwa nabo ryufufahariza. Urakaruka wibwa utanga utivye. Urakagira ibanga nibanga ubangiramwo imbuto. Ikibirengeye byose uragakunda Burundi. Uragakunda abarundi. Uragakunda ikirundi ngo ntikirundwe mu ndimi ahubwo bikunde kirundi cirunde ku kirundo cazo.